Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru igenekezo ga 11 Rusama 2022 tuyahera ku ngingo ziyagize ngo ntagwanko ruri hagati y'abarundi n'abanyarwanda. Inyishu y'umukuru w'igihugu c'u Burundi ku munsi wa kabiri mu kiganiro n'abamenyesha amakuru igihe bamubaza ibijanye n'inagurwa ry'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Hari umwigisha w'umukutsa kivi wo kuri ishure shingiro rya Nyamibu ni muri komine n'intara ya Rumonge yataye akazi kuva ku munsi wa mbere yagirizwa gufata ku nguvu umwe mu baregwa biwe. Imyaka 41 irarangiye wari umwami w'umudiho wa rege yitavye Imana. Murano makuru turaja kugaruka kuri bimwe mu byaranze ubuzima bwiwe. Idonido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi. Dase kubaha ikaze murano makuru muri bw'ikirundi tuyahera mu bijanye n'imigenderanire. Ntagwanko ruri hagati y'abarundi n'abanyarwanda byavuze n'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa kabiri. Evariste Ndayishimiye yishuye ku kibazo cyari imigenderanire izonagurwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, akaba yamenyesheje ko hasigaye ko igihugu c'u Rwanda kirungika abantu basize bakoze ibyaha bagahungirayo. Tumwumvirize. Abarundi n'abanyarwanda bankana n'ikimenyamenya wikende se mpanda babona ngaha kuri Tanganyika nibirirwaga je ndabona abanyarwanda baje ku madote nende uja ku mazi baje gusaba umurundi kazi canke abarundi bagiye gusaba umunyarwanda kazi twirirwa turabibona aha kuri plage jewe nama nababonye nta muntu numwe arabagirira nabi ntibuje kurondera rero twebwe turabazanya twese. Hari bya politike mwego mwaba mutwagiriza muvuga muti uyu mwana kugira tahe hari ivya politike butegeza kuduha eka barabivuga ati nta vya politike turiko turabagiriza tuvuga ngo uburundi bwatugiriye na nije nanje nta vya politike je ndiko ndabasaba eka ikibazo ni ico gusa. Hanyuma gushikaho bavuga bati reka abajejwe ubutungane bahure bacige mu buhinga bwabo. Nabo barahuye baraciga emwe baracegamika birahera bati turagiye gutanga raporo iwacu. Murumva rero hajya umunsi umwe muzoza mubona umunsi mutazi muzoza mubona umunsi mwavuze ati akira wa mwana wanyu akira abana banyu akira kandi bizoba biheze. None ko nta kintu cya politike badusaba ntaco turiko turabasaba. Hanyuma rero mwene utwo rero n'utuntu ni bimwe byo mu miryango ikihari nuko atagwanko ruriho. Mu bijanye n'ibidukikije naho abanyagihugu bo muri cyate Gasekebuye ni hano mu gisagara ca Bujumbura bariruhutsa. Ikimanga cari kibabangamiye kiriko kirakogwa, bavuga ko bari babayeho mu buzima butoroshe bafise ubwoba, basaba ko ababijejwe bohakora vuba imvura itarasubira gutasura. Sheira Irambona. Umwe abapfasoni mubona bariko baseha amabuye akoreshwa mu gusanura ico kinogo cimburutse iruhande y'uruzi rwa Muha. Amakuru dukuraho nuko ata mashine yoshobora gukoreshwa aho hantu, abakozi barinda gukoresha amaboko kugira basukeho ivu baze bahashire n'amabuye. Abanyagihugu baho mu Gasekebuye barashima ibikorwa biriko birahakorerwa ngo bari babayeho batekewe n'ubwoba. Hano hantu hari haduteye ubwoba cyane na cyane ku bantu tuhegereye, twagira ubwoba tuhabonye ati none abantu bizoherera he. None rero kuba ariko barahakora turanezerewe cyane gose. Cyari kiduteye ubwoba cyane kubera hari ibintu byinshi byari byashoka byononekara kubera cyo kimanga twatwaye ibintu byinshi mugabo batanguye kuhakora kubera turabona kumenga turafise agahengo kandi no kwizera kuri mu cyane. Ikibonekeza nuko aho hantu hanyerera mu gihe c'imvura. Ivyakoze ivyo kononekara, abanyagihugu bo mu Gasekebuye basaba ko ivyo bikorwa vyotebuka. Basaba yuko nyene bo gikora hama bagaheza. Twasaba nk'abakore basanzwe bahakoresha yuko
bokorana umwete n'inguvu nyinshi kugira ngo imvura nisubira kugwa izogwe hamaze gukorwa kugira ngo abantu basanzwe bahaba bagire umutekano. Ivyo bikorwa bikaba bigiye gukorwa mu kiringo c'amezi 4. Ikigo Obuha n'ishirahamwe OIM bikaba ari ivyo biko bikoresha ivyo bikorwa. Arakoze mugenzi wacu Sheira Irambona. Kuri ivyo umugwi w'igihugu ujejwe gukinga ibiza no gutabara abo byashikiye urashimishwa n'ivyo bikorwa bitanguye gukorwa mu bice bitandukanye byerekanywe ko bibangamiwe. Urongoye ubwo rwego akaba avuga ko ikigo Obuha kiriko kirafasha nko mu Kanyosha no muri Kate Gasekebuye ku buryo butangwa na leta n'ifashanyo y'ubumwe bwa Buraya. General de Brigade de Police Anise Nibaruta asaba ko nibindi bibanza byokorwa maze abajeje intwaro bagakorana n'abanyagihugu bagaheza bagatabaza hakiri kare. Amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata cindero naho umwigisha umwe w'umukutsa kiviwo kwishure shingiro rya Nyamibu ni muri komine n'intara ya Rumonge yarataye akazi kuva ku munsi wa mbere. Bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure bakaba bari baje kumufata bamwagiriza ko yari yaraye afashe ku nguvu umwe mu baregwa biwe. Noel Byizigiro arongoye iryo shure yamenyesheje ko icihutiwe kwabaye uguhagarika amasezerano y'uwo mwigisha. Uwo muyobozi asaba ko abo vyega bose bohagurukira ico kibazo. N'inkuru twarungiwe na mugenzi wacu Jean Pierre Misago akora mu ntara ya Rumonge. Kwisaha ya mbere ariko yigisha ibiharuro mu mwaka w'8 kwishure shingiro ya Nyamibu mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure niho baza kumurondera ngo aje kubazwa ku byavugwa ko yari yarayafashwe ariko ashurashuza umwe mu baregwa biwe nkuko bishikirizwa namwe mu bigisha babibona. Abo bigisha bavuga ko yababwiye ko hariho umwimenyerezo akiri karakosora ahejeje abitaba, ariko no ku ncuro igira kabiri yababwiye ko ataraheza. Abonye bagiye nawe ava mu isomero ajane yindi nzira. Byizigiro Noel arongoye iyo shure we avuga ko atanibaza ko uwo mwigisha w'umukutsa kivi yari no gutonda kuri iryo shure mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Uwo muyobozi avuga ko icihuse kwabaye guhagarika amasezerano n'uwo mwigisha. Ibirengaho ngo bikurikiranwa n'intwaro ku mutumba isanzwe yatumwe gukurikirana ibibera mu mashure yo ku mitumba yabo nkuko uwo muyobozi abandanya bivuga. Mu gihe uwo mwigisha agize kabiri muri ako karere ataye akazi ariko araronderwa ngo abazwe yagirizwa kugoba izaragiye, umuyobozi wa Ecofo Nyamibu avuga ko abegwa n'indero bose bovira hasi ico kibazo gisa n'icimonogoje muri ako karere kugira ngo iyo ngesi tuzwe. Ubu ngo bakaba bagiye kuraba uko bagabangana amasaha y'uwo mwigisha, ibindi bizokwigwe mu mwaka w'ishure ugiye gutangura. Umukuru w'umutumba Kizuka yidogekwa ko atariko aritanga bikwiye ngo iyo ngesi tuzwe, aravyiyamiriza akavuga ko ari karegeranya ibikwiye ngo atange icegeranyo kuba mukurira, agahanura ariko ko n'indero yo kuziko igarukirwa kuko ibiriko biraba kuri uyo mutumba ngo vyerekana ko iyo ndero yasubiye inyuma. Arakoze mgenzi wacu Jean Pierre Misago. Makuru avugwa mu bijanye n'umuziki naho imyaka 41 irarangiye umuririmbyi rurangiranwa yaturuka mu gihugu ca Jamaica Bob Marley yitavye Imana. Uwo yafatwa nk'umwami w'umudiho wa reggae, mu ndirimbo ziwe yatanga ubutumwa bw'urukundo, amahoro n'umwumvikano. Christian Xavier aragaruka kuri bimwe mu byaranze ubuzima bwiwe. Inyuma y'imyaka 41 umuririmbyi Robert Nesta Marley ashengeye, ivyumviro yacisha mu mudiho wa reggae biracabonekera mu kumwibuka. Uko umwaka utashe kwigenekerezo rya 11 Rusama, ivyumviro bihagaze ku bumwe, gushigikirana, kugwanya akarenganyo n'ibindi. Bob Marley yarahaye n'ikibanza umukenyezi akwiriye mu karimbo kiwe No Woman No Cry.
gushigikirana yabigaragariza mu buryo abayeho mu gusangira utwo afise no mu gukaburira abantu gukundana aho ni nko mu ndirimbo yiwe yise One Love. Bob Marley yarakunda cyane umugabane wa Afrika aho yagwanije intwaro kajyanisha imiryango yo muri Afrika y'Epfo apartheid. Aranaja no guhimbaza ukwikukira kw'igihugu ca Zimbabwe. Ashengera igenekezo rya 11 Rusama gimukima wa 1981 ku bitaro Jackson Memorial Hospital mu gisagara ca Miami, Floride, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Christian Savye turamushimi ambere yuko dusozera aya makuru dukubitire mu yavugwa mu makungu ayingwano iri hagati y'igihugu ca Ukraine n'u Burusiya ibandanya ikomera aho ibibombe vyerekeza mu gisagara ca Odessa vyatewe ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere igisoda ca Ukraine kikaba cahavuye kuri uyu wa kabiri ibitero indwi vyahitanye umuntu umwe byongera bikomeretsa abantu batanu bikaba byabaye ngombwa ko urongoye ubuhanuzi bw'uburayi Charles Michel yari mu rugendo muri ico gisagara ahunga inkuru ya France 24 tuyibaze mugenzi wacu Elisa Ntakarutimana yimenyeza ku televiziyo Isanganiro. Sur ces images fournies par les services de secours ukrainiens, on peut voir un quartier entier réduit en cendres. Kuri ayo masanamu yafashwe n'umugwi wo muri Ukraine ujeje gutabara, umuntu arabona amazu yahiye aratokombera. Kubw'abajeje intwaro muri ako gace, igisagara ca Odessa kikaba catewe ibibombe bigera kuri ndwi ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Ivyo bitero bikaba vyavuye mu gace ka Crimea gatwagwa n'Uburusiya. Ico kivuko kiri ku kiyaga cirabura ku birometero 100 vy'ahari abasoda b'Uburusiya kikaba kimaze imisi gitegwa. Inyuma y'amasaha make Charles Michel arongoye inama y'umuryango w'uburayi urugendo rw'iwe muri ico gisagara ca Odessa yaciye aruhagarika bivuye ku bitero byariko bibera hafi yaho yarari. Charles Michel agira ati Kremlin yifuza guhungabanya kwishira no kwizana kw'abanya-Ukraine ariko ndizera neza ko batazobishikako. Mu buseruko bw'ico gihugu ibitero vya Moscow birabandaniriza mu gace ka Donbass bikagaragara ko igisagara ca Ukraine kiguma gisubira inyuma mu bijanye no gukingira igisagara ca Severodonetsk bene igisagara ca Kramatorsk ahari guhangana kutoroshe hagati y'ivyo bihugu. Je suis totalement convaincu qu'ils n'y parviendront jamais. Uwo musirikari asigura ati Sinyekeranya ko Ukraine izosinda tuzogwana gushika no ku munota wa nyuma. Imyotsi kabari yose hafi ya hari hingure limaze imisi riterwa n'igihugu c'u Burusiya kuva kuri uyu w'Imana. Ku ruhande rwa Ukraine abasoda bakaba bamaze kwigarurira uduce tutari duke hafi ya Kharkiv. Bakaba bashoboye no gutuza imigwi y'abasoda b'u Burusiya ku birometero vyinshi by'igisagara ca kabiri ca Ukraine. Elles sont parvenues à repousser les troupes russes à plusieurs dizaines de kilomètres de la deuxième ville d'Ukraine. Turamushimiye mugenzi wacu Elisa Ntakarutimana kuri iyo nkuru yadutohoreje ningaha amakuru twabateguriye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira mugira ibihe byiza aho muherereye naho butaha.